Ku mazina nitwa Lydia nkaba sanzwe ntuye mu gisagara ca Bujumbura muri Kanyosha. Lydia akaba ari n'umunyeshuri, nta bindi birebire akora uretse birenze kuba umunyeshuri. Rero iyo uvuze kuririmba nka jewe ndavyumva ko ari ibintu vyiza cane, birampimbara cane gose. Uriko arimba muri chorale vraiment biroroshe cane, kuko muri chorale biroroha kuba mba muri kumwe n'abandi, biroroha cane ko indirimbo zanyu muzisohora kubera abo bandi baba muri kumwe murafashanya, haba mu buryo mugafashanya. Ariko kuririmba ku giti cawe ni ibintu biba bigoye cane kugira ngo indirimbo yawe isohore, birakugora, biba bisaba ngo uronke abantu bagushigikira kugira ngo indirimbo zawe bikunde uzisohore. Nta mutima mubi bogira, kuko vyose aba ari ivugabutumwa, aba ari message uriko uratanga, haba muri chorale uririmbamwo naho nyene uratanga iyo message no ku giti cawe. Rero nta mpamvu yotuma abo bandi bagenzi banje turirimbana bombera intambamyi yo kumbuza kurimba ku giti canje. Indirimbo zaba zimaze gusohoka ku giti canje indirimbo zitatu. Imwe nkaba nayikoranye n'uwundi muririmbyi nawe nyene arimba ku giti ciwe, izindi zibiri nkaba nazirimbye ndi umwe. Bisanzwe kuririmba umuntu abanza kubikunda, hanyuma akabishira ku mwete. Jewe ukuntu namenye kuririmba nanje vyarangoye cane, bivanye n'uko ahantu nari ntuye mu bisanzwe abavyeyi banje n'abavyeyi nabo nakuze mbona bakunda kuririmba, nanje ca ndabikorana uko onye. Haragera igihe yaho turiko turarimba indirimbo mu nzu, nk'ubu tugira dufata umwanya wo gusenga, nkaririmba ariko nkumva umugenzi wanje duhagaranye ku ruhande akaririmba irindi jwi, nanje ngaca ndamukwikira. Rero ivyo bikantera ishavu, bituma ngira umwete udasanzwe wo kumenya kwiga kuririmba. Rero ivyo ndabigumamwo, maze ngera ku ntambwe ngeze kubu unye. Mu bisanzwe ndabishima cane, kuva ico gihe naciye ngira umwete udasanzwe wo kwiga kuririmba. Rero intege ntera abo bagenzi banje baba bifuza kuririmba, nuko icambere bobikunda. Bamaze kubikunda hanyuma bakabishiramwo umwete, maze bakashika ku rugero bashaka gushika nkuko jewe nabishitseko. Yesu warababajwe ku musaraba uteye isoni, utegwa icumu mu rubavu, ushinyagurirwa Yesu. Ikiraraje ntabwo tubiha agaciro, tuguma tugusubiza ku musaraba. Yesu ngwinube muri twe, uduhe kubitahura no kubiha agaciro. Icabinteye nuko akenshi mw'isi tubayemwo hari abantu benshi baba banyotewe kumva ijambo ry'Imana. Rero kuba nahisemo kuririmba indirimbo zihimbaza Imana, nukugira ngo message ntanga muri izo ndirimbo abo baba banyotewe kumviriza ivy'ijambo ry'Imana, maze bumva ati umuririmvyikazi Lydia yarimvye ijambo rirankozeko ku mutima kugira ngo bikunde bagaruke mu ruhongore rw'Imana.
icambere co abari nk'isengesho abari nk'isengesho. Ikindi naco akenshi nk'iyo mba ndi mu mubabaro maze nkumviriza ku karirimbo ndumva ntekanye muri jewe, nkumva ndabaye inspiré yo gukora ico kintu ryo kumviriza iyo ndirimbo. Icambere co nosaba kirenze ibindi ni ukumfasha mu masengesho kugira ngo igikorwa ndimwo ndagikomeremwo simpave inja mu bidambidambi vy'iyi si. Ica kabiri naco nosaba, ego kuririmba ni ibintu bigoye cane, iyo udafise umuntu agwa sponsor ntavyo woshobora. Rero ikintu usaba nuko aho muherereye hose mwumve ko umuririmvyikazi Lydia ariho, maze mumfashe muri sponsor kugira ngo indirimbo afise ari ama audio zisohoka ari nka video. Umuririmbyi anyespira nkumva ndagize courage nyinshi yo kuririmba. Ni umuririmbyi yitwa Fitimana Vumiri, akaba ari umunyarwandakazi. Uyo muririmbyi ku rukundo namukunze cyane, aho n'indirimbo yiwe nasubiyemwo. Iyo ndirimbo ikaba iri kuri channel yanje, channel yanje yitwa Kiza Lydia. Ayego iyo ndirimbo nayo ikaba yitwa Amahoro. Ku buryo twohoranya muririmbyi namusaba ko twokorana indirimbo maze tugashishikara kwagura impano twahawe canke se iryo vuga butumwa. Umuririmvyikazi yitwa Ruvera Muhimbare, nawe nyene message atanga ni message zinkora ku mutima kandi akanaririmba neza. Nawe ndifuza cyane igihe kimwe tuzokorana indirimbo maze dushishikare kwagura ivuga butumwa.